wagipupe wewe wagipupe wewe ibintu ubanye ngaha wagipupewe ibe ibanga ukatihenda ututurunwa wewe wumva wewe kugira kugeza wacha kugira kugeza wale ni watukirekeresha Santa kumenya iyo mbuga yamuteye indi yo bwigomba kubera bofuretse yo mana urakoze mama urakoze iyo panga iyo narinzi ko mvuye mana urakoze mana urakoze iyo ini yande yibari kuraharira ini yande binwa chef de zone umviriza rero chef wanje igitumye ndamagara ngaha urabizi gende chef do quartier nawe uri chef de zone kandi indongozi zikundana zitegerezwa ziri muri communication hafi na hafi urumva rero chef wanje rero kintu je nashaka nk'uri umuchef twobahana je na kuri agacimbi uri umuchef de zone nga umuchef cyane none avyubukene ubukene buri ko burashikira abashefu nka twege turavuga nta kuntu twongana nk'abantu bo hasi dutunze kandi dufise ubushefu ndavuga ati rero reka ikintu nyamukuru dufise reka dukoreshe systeme y'ubusuma kugira abo turongoye tuzoze turabiba uravyumva shefu tuzoze turabiba kugira tubakira urubanga badusigira 5000 gusa bizobe ibanga muri quartier yacu Efutena mutaki batso. Aho ikintu bari gukora pese. Abanyene tugakoresha umwanya. Yumva yuko twabagandishije aho hanze. Gusa nite ndonza mwarameshi. Urumva nite chef. None uri tuba chef de il faut que utware beje. 70% kwijana. Na ujya 30% kwijana. Irambirisha mutama wanje. Aha rero ikintu kigiye kuba nikiye yego uwutsa kumwumviza kwanza kumwumviza ikibazo ciwe inoti ya 5 yego mu kugira tuze dukora urubanza kwiwe tuzomanza tumwicereke pembe atukubitira hama niho ndoza mu rubanza kwiwe irambire mutama waje irambire mutama sawa uwa mbere sawa bashir sawa karibu icara get right here man mama ni more mama utaravuga menshi aha kugira twukumvira ducambere nambere kukumvira byonyine 5000 kandi ibindi uvuga ikibazo cyawe ibindi badaye kandi mbere yo kuvuga no gucotoka ndibaza wumvise iby'umushefu yavuze kora ngaho muri iyo ngoto yawe iri hande so tufise n'abagenzi matisi tuvuga genda yari naho mbere yo kuvuga bitanga bikasha shefu wanje je kibazo cangera nifise jewe matimisi ntavuga n'abagenzi banje kuri WhatsApp kuri Facebook singanya n'abajama n'umuzi ko umuntu agizwe n'abagenzi n'abana bivuye kumva yuko limitere yatuganganye ku mamega paka turumbi urumva wowe ingorane uri kuraza udeklara uri kudeklara ingorane y'amamega ingora aha rero wabonye kari muri limitere oya bashifu chefu ni sona nyoko wabonye ari muri limitere ya wabonye ibiro vya limitere ari muri chef de poste ngate ngaba chef de quartier aha ni kwa sawa we petit iyo mbere uri mbere y'aba chef kiratera kuvuga cyane suko ko nukoresha kuri rero ufite kibazo cy'amamega ufite ikibazo cyo kutaganira n'abagenzi bawe ufite ikibazo kuri WhatsApp na Facebook okay kuri rero shaka tukikemure gute nukuvuga aje kunishaka mukinkemurira suko rero shaka mugera mutuvugire hejuru muri limitere bagabanye ikibazo c'amamega okay umva rero atire we
ati rero ngo tugende mu biro vya militaire tubavugire bapunguza amamega. kandi muzamuri Chef de quartier. Nakubeshe ico kibazo bivanye n'ukuntu tuzi umugambi bica bisaba rero ko tugaruka witwaje agakemanyi hama tukakugira mu kibazo bakagupunguriza wowe wenyene abandi bazo bakeneye gupungurizwa amameka nangana yaho uyu baracora no kumureka akaza chatinga wenyene kuri Facebook ari kuzareba kuri ngo nkwereke kwanza sawa nta kibazo ako kajire oya zana kukofero oya zana kukofero kugira tuza turi kubwiremo neza nata sigira akajire ima akajire shaka gucakinga kuri ndabishaka cyane boss bandi ndawambwa inda urahaza umbiriza rero wewe kintu kiri ngakiyenda urondere senkani mire tuzoza tugende tunijanye n'umuntu mugandoma rwaka hose nagura amameka apana umwaka n'uzosira kubira amameka kiretse kate simu itaye bayi genda ese ndabukanye Jesus is Lord. wakabiri Jesus is Lord. Karibu. Sa dudirira kikibazo pana karibu kora mufumu sana meri 5,000 hanyuma tuvuga ikibazo genda. Ndibaza wari kurarunguruka ajya nakubonye wumvise ikibazo gikemura na mera bita minoti ya 5. Sa atako ikibazo cyane iki? Ikibazo cyane nuko umugabo wanje shaka divorce n'umugabo wanje. Tani ndabikemu. Chef de zone. Wigi uturone. Amba ikibazo cyawe ngo nugushaka kuvana n'umugabo ego aranci nyuma aguca inyuma ese ushaka guca imbere mu majambo make ego ibintu byo guca inyuma abagore no aza guca imbere ubibona chef reka nakwereke cyo kugira tugijane vuba iki ni gitebe nta kuntu nimba guca inyuma woza tukibanira ka mundi wanje umugore n'uce reka namubwize ukuri ore gura kugira kuri taribyo wowe nimba guca inyuma ugaca kuza guca imbere je nkunda guca imbere je kunca imbere gusa niyo kameza ukana uzara guca imbere sigarura kibazo tengere mu kazi guca imbere mbararasi ikibazo cyawe twacumbise akazi kacu ngaha igasa kumera nayo kumva ikibazo hama tukacociga bien je nka chef de zone na uba kuri wowe oya watamuhira sibyo ejo urondere nka Samire zo gukemura ico kibazo divorce ama sigandaye ikibazo cyawe ni cha divorce kubana n'umugabo akuca inyuma ndafise umugabo gacana imbere cyandike hama kumugoroba mu masaha 11 ucuza nganda guca imbere nyenda gufuta neza kenda ratwakira abantu none kari becu wa gatatu ikibazo ni cha divorce chef ndakubona nari sawa bari kurandondera ego nako ndakurondera kandi cyane ubu indongozi zacu zisigaye zihonyora agateka kacu urumva ubu tugiye kubitura ikibazo udafise 5,000 ntibashobora kukumviriza ibihumbi udafise 5,000 ntibashobora kukumviriza abantu nkabo baracyahari mu gihugu cyacu cy'u Burundi cy'amata n'ubuge twahezagiwe n'Imana datarugira byose igihugu twirirwa turasengera buri gitondo umugoroba kuri leta mvyeyi leta nkoze nego ibyo bintu nibyo cyangwa se ibyo mbwiza ukuri neza ndabimenye kwa nibyo nukuri ko Imana nibyo je sindakubeshya twebwe twabayeho kugira tuje turakosora amanyanga nkayo abantu bakora ibintu nk'ibyo kugira iki tubakure mu gihugu binakunze mbere ari n'ibikunda twona birukana bakava mu gihugu cyacu kuko abona nabari ko baducafuriza igihugu cyacu twagenda hanze bagaca babona ifoto mbi ku gihugu cyacu kandi ko dushaka kugiteza imbere none abantu nk'abo batiyumvira gusubiza inyuma igihugu nk'ibirenge handangire urana ni hajya kwa kiriya giti cy'umwembe kirya bakunda kugira ku inama yego ni hajya nyene je rero nk'umuntu yizewe na mesitanteri bakanyizera kugira nserukire abantu bato mu cyubahiro cyabo umuntu nk'uwe akora ikintu nk'icyo nukumwimba mu mizi gushika ndamutemaguye yume uko nukuri aho rero ugize ikintu ciza mukaza murabona ibintu mukaza muradushikira mutubarira kugira dukemure ibintu biri muri igihugu cyacu kugira tugihece ifoto nziza kubera
mutegeye muraba amaso yacu muze muratubonera aho tubona ariko tudashika gusanga igihugu cyacu kiriko kirerekana image imbi ubu rero guhereje kurohera uno mwanya nobona ndiko ndabitevye reka nkoresha umwanya Ego koresha umwanya. Ego. Allah. Uwa gatatu. Aha. Kubwina bose bitanu ngapfe kumviriza. Avuze bitanu zo kumviriza haruhungu usanga umusoma. Amahera se kibazo amahera n'ikintu ngira ikibazo ngira ndabatumure gusa dufise. Ariko urumva ko kuri kuravunagura intebe ku bihumbi 5,000. Wumva yuko iyo ntebe kuri 5 wawe. Ni bya leta shefu. Leta. Wewe watanze nayo kuri intebe za wambwa. Leta. Tubona turi mu bya leta cyangwa turi mu by'iwacu. Ano usanze muhira. Chaka cyoto cyo. Urabona? Jewe ikibazo mfise si kindi. Jesus is Lord. Ni ikibazo c'ibiciro by'inzoga bya Bralud. Iyo ndakubaza aho nyene utaniye aba umuntu utaniye ico kibazo ubona ari karangwa kuri aka kanya. Ubona ari karangwa. Jesus is Lord. Barakoze Bralud ngaha mu Burundi. Sona nyoko barakoze Bralud ngaha mu Burundi. Jesus is Lord. Mugana mu bitoki wanyu nimuzishingire ibeyi mushaka. Kubera iki leta dushinga ibeyi ugashaka kuyigwanya utayishoboye mu rugo. Ubu inzoga zihari najya amazi muzoma kwihomba cyane cyo mu bisima cyangwa cyo mu binyangombe niyo mutota murava kuruka usanga tugufashe umugabo chef kogomba mutuvugire hari imbere batugabanirije ibici kumuvuga ufisa nk'umutare wangahe ku buryo twogenda gupunguza ibiciro abantu uwakane wowe urananiye ahubwo twibagiye nujye wamameka twareka mu batakora imitere banyubakiye mu nzu wabo wewe umuntu ashinga ibeyi yiwe mu kazi uwakane mwabwa Jesus is Lord. Mbere yo sona nyoko we ugomba kumenya turazi neza mbere yo kunya ijambo guri kuravuga tanga bitanu kuyo yo kukumviriza weta ko tanga bitanu izindi zo ndongoti chacha mwarote ziri ande to jo itanga utana wewe iyomka shira ukuru meneye ukanyereka inyota umuntu ukanyereka inkoni ndiko ndaharwa amara ewe mungiriza rero ndakubwira cyangwa kibazo cyane hama ibyo byo kwambara n'ibisuma ukambara nk'umucafu ndakeza bazosubira kuza imbere bati kukomeza rero kibazo cyawe ikibazo mfise ni kimwe akoreka mbanze ngurisha kurisha nukuvuga jewe mfise ikibazo cy'isukari umugore amavuga ati ndasubira kuguha utangura y'isukari yo mu gitondo gusa uyu muhungu muri bose baje mbona ari we aje afise ikibazo cyumvikana icy'isukari weheruka ko mwicayiga gusa tuvugisha ukuri icyo kibazo cy'isukari natwe naho turi indongozi nta sukari dufise mu nzu uyu atakibaza ngo cye kandi bitamuranga umva rero wambwa ufite ikibazo cy'isukari ufite sura nyuma mfise n'umugore ufise umurimo urimo isukari nyemba mu murime wawe urimo ibiharage akaba ari byo ujya ku mwanya none isukari ayigombera iki twebwe hano babonye ngo hariyo kampani namwe byamushinzwe kimwe none ndakubaze zijyanje bahora bagutekera uraharira n'umushefu uri kuraharira n'umushefu ibihumbi 5 byo gukumiriza byarangiye ikibazo cyawe uzorondera 1,000 cyo ku mugoroba uzosange ngaha Sengera ubwo bugurugana n'ubunono bwawe. Tesore go ende kwenu kurara nyumbani. Kutoke barato ubuze nawe sitoshe. Shefu kuzichoki brato cyongereza ufute. Babyita kunya utabi. Nka imvura yahise. Kati kucuba. Ewa gatanu. Get right here, man. Maro imana banye nam. Amore imana yavuga umaze kureka inoti ya 5 wamka. Amangwa y'ibihute zose. Ugwaye ibihute utabikwaye twanga ngatu n'indongozi naze bituraba tutakuvuza. Tutakuvuza wamka. Umviriza rero. Yabisikiba. Sana maheruka tuvanga. Barakugecura. Uyu wamwita chefu de porta taskina. Skwenera ngaho uzogera kwimba ibihute. Kiri cyangwa bya biturika guri. Biturike. Chirangaho amukara chiranga kwa humbe soka kari ande toroke ngaho
Chako kukibazo. Icyo kibazo rero cyane twise je sanzwe n'umunyonzi cyangwa umushoferi. Umunyonzi w'imbwa, umunyonzi w'inkoko, umunyonzi w'ibigugu, umunyonzi sanzwe n'umunyonzi w'imodoka ifise amapinani. Allah. Cyangwa Ibyo ushaka turi kaburimbi cyane. urumva je kintu ushaka yego aho ni watubwirira ko kakuba kureka gushisha kurevana tufite paki ni watubwirira ko abataximene tumaze iminsi byakora kubera twabuze igitoro wowe mbwa wagahungu aho abanyari kuri station aho abanyari kuri station neza uraba ibintu ibibazo utana mu bantu buraba ibintu mwiyumvira mwamufise pama mu mitwe mufise base amaze mu mitwe none mugiye dufise ikibazo sawa wumvise ngo cewe tezone nite nkora ibitoro wumvise ngo ngaha muri quartier yiwacu cange yiyumvira yuko cewe nawe n'amaduka dufise nato dufise uramba ni wanyu ngo nite kukuzato none ndakubaza ikibazo cyawe twacumvise sana n'ubwo muhumetso wawe ugapave kawe go uri kuraza gukora mu gikomere wowe imodoka zacu bitamyake wa ingo kwazi ngo umuchafa ikibazo cyawe kirakomeye zanesha go zana ejo twari mu Jesus is Lord. tutegereza zana nako kanwa none gikomeye mutari Jesus is Lord. ikibazo cyawe cyagihera rondera ibihumbi 50 cyo kumugoroba uzoze twisanganye none yana kandi zoza rero ngo budiridiri bwa namaguru tupfire ngaho wambuka 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 na nyaruka ushikiriwe ndachi baga bikemutse uraba ikosa cyambere ukoze nuko uvuze ati mva ngabikemutse utazi uko mbere yo kuvuga utangi inoti ya 5 begani mwa mbere yo kuvuga utangi inoti ya 5 wabwawe niho ufite inoti ya 5 mu mpinge zo kurya mu mpiki ko ndakenya uyu mupeta avuka utahombereza oya reka basi oya kuba nizanye ngaha fizi impamvu akuba najenga kumamagare reka basi mvuga icyanza oya ni tuyatora oya murabi ni tuyatora twebwe ubone kumva tukaja ashire kwa yanjye ashire kwa yanjye basi deni murageme amuri shati ninde nabarama amuri shati zimatari papa amuri shati wambuka kona yambuka amuri shati wasabu mama bashefu abashefu ni sona yo batware dufise sana yoniyo abashefu ni bajya bakureze je nakureze ubushefu sukurera nyarero kugira vuza ati inya ikibazo cyawe uzonze umuguru bwa n'ubukire bwawe nuko mwaje kunyagiza ijambo byinshi nta nuko mwananzi bana sawa vuga rero ni muri Mariage none ujya hose amara wayatwaye aya muganga mukwiye kugenda bwebo bugora mwebwe vuga sawa numa mvuge numa apana kuzi kamande nakwigira je chef de don de don sawa kwito rero hasigaye jambo rimwe nico kibazo ufise ucyuha kukugira kibazo ufise rero sikini ibihere subiresha sawa ikibazo ufise sikini jewe urabizi ko ndumusima sijya mbere mwakiriye dossier ziwanje ndumubandika kondo nubwo buri kuranda kunoshora kukwiba kuri ivyo rero bajya bashifu bagenzi bana je baguma baza banyirukako bangendako nico kibazo zaga munkemurire je mubamburize ntibaza baranyirukako twakumvise uhaguruka ukagenda inyishu none uhaguruka ukagenda inyishu bibandi kuri chef de zone wo ofisi ngo nakwibwiye kwanza wanyagura amenya chef de zone mugabo kurega arinza bigisuma akagenda tutamuhanye yoza bwiri muhana aho giconga ndamubwire ni cyama hukumetse kumeza avuga ati cyama nagwaririza umucyo muryango soka munga wengo nigiye kujyama kumeza ubikaga cyama kumanza mureke turabaza ikibazo ati uri gisuma oya nariko reka niwe turi gisuma nariko ndavyitira je namubabana nariko ndavyitira oya nariko ndavyitira sawa merane none ukaza kubimuvugira no kuri wewe uri gisuma wewe urata kwa chef de zone no usuma wambwa urakurya soka we Jesus is Lord. wowe utugenda ducako wewe utatonze abantu bume byo murantwenza icyo uba Funke. urambabarira chef nabyo nari nabonye kari
kuza wigarishije aha ni kwa so ni kwa nyoko uzagarishije winjiye kwa chef de poste umubona ngaha ugaca winjira no kwa chef de quartier ushobora kuza we utukanye buke kubera nawo ndiri umusara no kuca bukinyo gakusungurutsa ngari kwega neza ngatagari to kwa chef wewe wakako mata wichenga itanga tara kwanza mahera wasongwa mbere kuranzi birita uko tora kwa kofero kwa amba nakita bora mukanda kanta wa ndira gukora mu mufuko sinda kusama kura yo telefone kura yo telefone kwanza mushaki kura yo telefone kwa shumwa kura yo bavuze ati kura yo gano no bukwega nabutabura hiyo kura mupira wa mta nango dufisi kura ibiri bikoni mbona hariya kura ibyo bikoni shaka wewe ni n'umukinyi w'ikarate bana uyu nogufata waruja gukinira karate ngaha sawa ubisikirato nyabaki wa mutasoni umugabo uyasanga umugore na kare gerara here man apana ikibazo cha banyakubahwa ikibazo canje fise subiramo ko nyene banyakubahwa yego banyakubahwa yego ikibazo canje fise muga wa mucakara niki iki are watonye amakarte cyo kijyo kwishura agacazana nikibara warere reka nakabazana baki wambwa ugabumbuze ikibazo cyawe ikibazo cyo ni ngo neto umupolisi none umupolisi yakize umupolisi wa uri kuraraba ne chef de zone we nuti gusoma we na bibonye umupolisi no mu office wana wamahera yo yasite amera yo so ya fisi ngare ndira kwanza bari ko bara ku telefone tora telefone yawe amera yo so ya so musubita amera yo musubita we urabona nariko ndaraba irangi basize ko rishasha bariko bara ku telefone tabo tora inkoni yawe wo bukubita abana babatagira indero tora umupanga wanyu tora ne yangofero yawe chef nyakubahwa joko ndukanyambika uko wanyambuye ngo chef mwiza ndakwambitse gucubera ngo ofisi ndabatanira amaso hanyuma wanyambuye inkofero munyu muheruka ku mupira byumvikane watanguye kunyambura igihugu wacambuye urakivundagaza gita hasi itemi ubucuruzi igihugu cyampaye bwose bakusha urabibona we ukagabanya akanya ingabo y'igihugu ingabo y'igihugu igigo no kugirira no guhana abantu no kwihangana aha nagize kwihangana kweko amafaranga ya sawa uyu ni umusumu urarabe nabe yisiyo uyu ni umusumu agenda mamaze kubibona nagiye oya n'uyu
yabisize arambegera ari we yayabika ubona ari ndetse tori byose mu se warutse wawe tori byose urabona icyo kibazo we munkurikire munkurikire ndarutsa we munkurikire mugende ndakwe we munkurikire fatu ndatera yo toto mugende nani ariko kandi wowe wari umusuma ariko kotsa uriko ugomba kubimwinda we naye mumvuga nibatendigire umeze ababyeyi igihugu cyantoye kinyitse ufata kuri karubanda igihugu murazi icyo kimara igaba abahungu barabasuma kweri iga turahaza tugende tukwiba agasi igihugu kiri maso uzobafata neza tuzoba amwami Allah